twumvikane rero dukuranemo, ndaguhe imiliyoni 80. Bagabo twumvikane, atari mpemu yera uwo kwihangana nyine. Niduhendane atari mpemu. Yesu ashimwe. Sikuba twenza. We nawe cyo wibaze mu byumvira atari mpemu. Uwo yihangana ninde? Kurongera hasi n'amapfundo. Yesu nashimwe. Inzu kuyiha ni mu njuru. Urota amafaranga nkayo n'umuryango wanyu nta numwe ari mwa yafata aguhaye kashi atari mpemu. Haleluya. Ndashima Yesu wo mwijuru. Haleluya. Kuba ntabaye nka Esawu, kuko iyo uwo mwana yonza kumudandaza mati ngaha imbamagaze he none tiurakenye muhungu twumvikane vrema. Yego vrema kagomba gapfe dukuranemo. Yesu nashimwe. Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arineze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Ndayibutse ineza yawe, ndayibutse ndimwa bya bindi, ndayibutse cyagihe narimburaniwe, narakubonye Yesu waranserutse ko, ineza yawe ndayibutse. Ndayibutse ineza y'uwo mugabo, ndayibutse. Haleluya, haleluya, ndayibutse. Yesu nashimwe. Namahoro mwese. Izina ryanjye nitwa Habyarimana Eliya, nkaba nubatse. Yesu aduhana umugisha. Ndayibutse nawe yibuke. Haleluya. Ndakubwiye ko ndayibutse nawe yibuke. Yesu ndamushimiye cyane ngiriye ubuntu, ndahiremera ndahazi kuva kera mugabo bose nebwahinjira. Yesu nashimwe. Mpagaze ngaha nshima Imana ku bitangaza nkoreye. Yesu nashimwe. Intambara Imana yangwane ni nyinshi mugabo nyene. Yesu nashimwe. Ndabira Yosuwa igice ku murongo w'icenda. Yosuwa igice rimwe ku murongo w'icenda.
haleluya. Nawe ndakwinginze iyo neza y'Imana ugume uyibuka. Mwahabonye? Yesu nashimwe cyane. Wahabonye ahadusomera. Igitabo cya Yosuwa cya mbere kurongo 9. None si jewe mwibariye nishikama ushiramana. Nuko ntutiye nurandika umutima kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Yesu aguhumugisha. Amen. Yesu nashimwe. Aya majambo y'Imana kuva kera kuva 2020 Yesu nashimwe cyane. Nawe yasoma kandi mesha. Yesu nashimwe. Imana yangiriye ubuntu impumudamu. Yesu nashimwe. Impaye umudamu mugabo rero nyene mu Mana bwayo shikora akantu kayo. Umunzane wayo. Yesu nashimwe. Umudamu acabanza abura amaberebere. Abavyeyi baca bavyumva. Kuronka umwana ntumwose. Yesu nashimwe. Umwana wa mbere namurose amazi inzu 3 acarapfa kubera inzara yabuze ico yonka. Yesu nashimwe. Imana yo mwijuru igira ubundi buntu impundi mwana. Ahantu ndi rero ishimwe mfise nuko iyi saa tuvugana ntimupanikoti kandi asangira kandi aririmba. Yesu nashimwe. Uwo mwana imumpaye agira kabiri neza ndakubitika ikopo y'amata ico gihe yari 5,000. Yesu nashimwe. Kandi indwi imwe yabiheze gushirako irasiyo gushirako ayinzu gushirako ayibitaro. Yesu nashimwe. Aha n'umuntu umwe. Haleluya. Mugabo nagiye mbona Imana. Wewe buri ngaha sinzi ngene umeze tubwiye ntirema. Imana iracariho. Uko yarejo no munsi ni kwikiri ntirava mu biro. Haleluya. Ntegwa n'umutego. Barambye ati we rero simbira hagiye kwa president. Hariho imfuvyi ziharerewe. Ubiganira dufise. Kumbe bogufasha. Boguha amata nayi basi nyine nayo kwezi yo gufasha kuwo mwana. Nawe yagira apfe. Asigaranye ikiro kimwe. Yesu nashimwe. Ngezibuye ndasanga hari mu generale. Mbo turaganira. Ambwati na jewe aha burya ndi ngaha nta kana mfise. Yesu nashimwe. Burya intambara ngwana niyo ugwazi zimwe. Yesu nashimwe cyane. Je mfise iyo ngwana nawe mfise ujya gute. Arambwati je maze amezi 4 ndi mu Bufaransa. Nagiye kwivuza ngo ndonke umwana na madamu. Mu mezi 4 navuye ntanze 1,60,000. Navuye niko ya maboko. Yesu nashimwe. Arambwira ati we mpungure tuganire. Urabona bakenye. Yesu nashimwe. Ubukene buragatsindwa. Ubukene nta jambo bugira. Arambwira ati we urakenye uwo mwana agira apfe. Ndugure ngo twumvikane rero. Uwo mwana wawe ndamukugurira. Waba ukenewe genda urijanye. We urakenye uwo mwana wawe ndamukugurire. Apana kuntungira dukuranemwo. Wambere rapfuye ubona nuwagomba apfe. Azoca ubwenge ampamagara papa. Muraho. Azoca ubwenge ampamagara papa. Twumvikane rero dukuranemwo. Ndaguhe 1,80,000. Bagabo twumvikane.
atari mpemu yera uwo kwihangana ninde? ntiduhendane, atari mpemu. Yesu ashimwe. si kubatwenza we nawe cyo wibaze mu byumvira, atari mpemu uwo yihanganira ninde? kurongera hasi n'amapfundo. Yesu nashimwe. inzu kuyiha ni mu njuru urose amafaranga nkayo n'umuryango wanyu nta n'umwe arimo arayafata aguhaye kashi, atari mpemu uwo. Haleluya. ndashima Yesu wo mwijuru. Haleluya. kuba ntabaye nka Esawu, kuko iyo uwo mwana yonza kumudandaza amati ngaha imbamagaze he none tiurakenye muhungu twumvikane vrema. Yego vrema kagomba gapfe dukuranemo. Yesu nashimye. abadamu rero nyine vrema nyine abadamu kweli, abadamu kabisa nyine n'abadamu kweli, n'abantu b'ikigongwe nyene bimuwe nyinshi. yoyoyo madamu rakabukunagira kamupfire muno gitega mutama twemera wambere arapfuye n'unyina mpfire mu ntoki twemere nta kundi. ndavuga ati mbega nyina mudandaza mu gisagara c'Ingozi nzogenda mvuga mbiki ngo wa mwana arihe pasi abazombaza nozovuze mbiki ngo yarapfuye. Yesu nashimwe. abazombaza wa mwana ari hehe? icyambere kimwe ntari kwa nyokuru, icya kabiri ntiyapfuye, icya gatatu ntari kireba mwirindoro byukuri je nozovuze ngwiki. ndavuga ati madamu ya kabisi ihangane, Imana ibona kazobaho arabaho, yopfa naho nakazi kayo itwaye ibyayo. mugabo Imana nye nibihe. Haleluya. Imana nye nibihe ivuga ijambo rimwe gusa, abantu bavuze amajambo izomutunga. yarampize iminsi umugenerale ndamwankira. umwana ubu tuvugana ageze mu myaka 4. Haleluya. Yesu ashimwe. Nk'iyo ndwi nyene nk'imwiyo ntambara haca haza abandi bantu bavuye mu yindi dini. tiwe mugabo muraho teho ndaho tumvise ikibazo rimwe tuje tuganire tugutwaye iwacu tuzogufasha Pantekoti uyivemo iwacu tuzogufasha kandi tukwihweje urimwo impano yo kuvuga ubutumwa. ibintu bitatu nje bantegesheje. muraho bingahe? ubupastori, imodoka, inzu. iyi iwacu. Haleluya. bazoza ndugu ego kweli bazoza. we ntangorane banza ukarangwe neza bazoza. ibintu bitatu ubupastori, imodoka n'inzu. inama y'ishengero uzoza urabimvira Bujumbura mugabo uze ibyirasiyo tuzokumenya ntangorane. Yesu nashimye. aho byukuri atari Imana sindagafata, atari Imana aho sindagafatwa. nababwira ati bantu b'Imana
mbize ndabwire twumvikane ibyo mwagira mumpe higundi mubiha Yesu nashimwe ngurumva ngo Pentecote ngo twayizi ngo nako nyine ngo twayikuriyemwo ngurumva ngo twayihoye iki ngo ntikundana ngo nifashanya ngo yiguya sawa nta ngorane nambi dakundana handekere nzobagwamwo nta ngorane no kuba ngeze ubu iyi saha nyene mwege ntavyo muzi kasi ndarubusa simwe mungaburira na bado rero Yesu nashimye buke kandi ngurumva ngo nkemu yadutumye timwemu waheye Yesu nsenga rero patarambarira Yesu nashimye kubaho ninde gupfa ninde tujya kubgande amen amen ujyama mu nzu kubgande uhema kubgande nitonde rero Yesu nashimwe iyo ntamba ndayigwana irandengana sizibiri Yesu nashimwe hashize igihe Imana ikiranyiweza neza ikihutundi mwana nawene kandi bakwakuri nyene aburi cyo yonka Yesu nashimwe ngiye kwa muganga kuvuza madamu bancira kizine bambwira ati uyu mudamu watumwihweje ntazigira yose niyi saa ntani mafisi Yesu nashimwe mugabe ishimwe mfise nuko ngira umupantikoti haleluya amen wewe nawe ukomeze ntakonzi sinzi bihurimwo ndakubwiye nti humura shikama ushiramanga imwe yatumubaho amen imwe yatuma ubaho irakubona ngo nubwo itinze ibiri hehe ibiri ku kazi ngo nubwo icecetse ibiri kirakora Yesu nashimwe ndaba ngaho mw'ibyo bihe ndiruka mpiga amata Imana nyine mu mana bwayo ikora akantu kayo abahajya nyine bakora ikintu nyine cyayo bamfasha bandi bamfasha umwana abaho ejo bugaca nejo bugaca haleluya amen Imana irabiraba nyene nasanzaye ikimikinga rimfasha kuronka ya mata Yesu nashimwe ati bwana sindaguheza mu mezi 3 amakinga yabaragiye yabarayivye niho nahanga amaso niho nakura bwabuyi bw'abana niho nakura mwe y'inzu niho nakuri rasiyo niho hava amata none yose bayiremetse kandi ibona ndugu ibona yego kwera Yesu ashimwe kandi yose bayiba mu ijoro nsinziriye ibona nta nukunkoma ibona kwera Yesu nashimwe bagasimbura upanga ibona ikinumira bakamena inzu ibona ikinumira yewe ga Imana we dawe none rero Yesu nashimwe ndashima Yesu wo mwijuru ko ngiri wawe uri nyene kandi ndamushima Yesu vrema sindarubusa amen sindarubusa ntuzopfa uzobaho wa mumama we sinzi ukumeze intambara urimwo ntayonzi mugabo ntuzopfa uzobaho babandi babona Yesu nashimwe ntuzopfa uzobaho babandi babona nishimye mfise Yesu bwana umugisha amen Yesu ndagushimiye amen amen igihe waturema ntiwari wihenze igihe waturema mana nta muntu aguturumbukiye waturemye wabiteguye haleluya wemera ko tubaho wabiteguye hari benshi bapfuye mugo twe turiho
none mana turaguhaye kaze tunakwigiga kenge cyateze mana nukuja mw'ijuru nuko twoja mw'ijuru mana tukagwana tunesha tukazokumva inzamba n'izina rya Yesu. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda